hariya kwe kugaruka nk'igihano cyo gupfa cyongeye kigaruka kimare n'amezi n'atanu. Abantu muri ayo mezi atanu babe basafishije mu gihugu, abafise bo bose bashaka kwiba igihugu bavemwo yobe ibintu twumva muri amamashini bakayica, amaroji abantu bakamara igihe amahera atari ko arinjira. Biraje kumva atana abantu bakire nk'imyaka nka 50 yo gufunga, abantu bakamera amezi muri ho bera takintu kiko kirinjira, muga abantu bari ko batembera turababona. Izo nizo mezi dukeneye. Abo bantu baze batanga, simuze ngo baze bafate kuko nivyo ukunda, ariko bafate nk'ababiri cyangwa batatu bakarorero bashaka yuko leta ikora imigambi guhereyeko, nkuko umengo ntuzopfa. Yeko ndavuga nkaze murambabarira abo bantu banka gukoresha, nukuri igihugu kigakora uko gishoboye kugira ngo amahera vyibure aboneke, igihugu gishoboye gukora ya migambi. Hombe bakoze igire gute nawe ugaca wiga ingene la facturation uyevita. Byari bikwiye ko ucuyevita uvaho kagenda. Tugwanye ubukene. None tugwanye ubukene abantu badashaka no kugira ngo batanga amataxi, batanga amayempo. Jewe propose nyakwa mushikiranganje wavuze ati dushehe ibihano biremereye abadashaka gutanga amataxi bakoresheje facture z'igi gihugu kiriko kirashiraho. Umuntu bafashe yanse gukoresha ya taxi electronique bace bafata ivyiwe, bace bafunga butike kugira ngo nibafungira babiri batatu kumbura abandi bazihanura. Ariko harakeye ko mufata ingingo zitanga akarorero, abantu bagororoke ku nguvu. None ko amataxi ari duharura ko ibi bihariho byose biburi hano amamiliyoni amamiliyaridi n'ibiki biva mu marundi ni twebwe. Reka rero aya mataxi turiko turaro n'amayempo tuyatangishe ku nguvu. Udashaka gukoresha turumva ibintu nyakwa mushikiranganje, turumva ibintu kandi atari byiza. Ari kuribaza ejo buno umushanganje hariya muri fonction publique atubwira ati abantu bariko baraharura abantu n'ibiki logiciel barayituriye mwebwe ivyo bi logiciel bagaca bayiturira kugira ngo ibiharo ntibyongeye kumenyekana. Hariya kwe kugaruka nk'igihano cyo gupfa cyongeye kigaruka kimare n'amezi n'atanu. Abantu muri ayo mezi atanu babe basafishije mu gihugu, abafise bo bose bashaka kwiba igihugu bavemwo kuko baba bariko barica igihugu, abene igihugu baba bariko bazira abantu bakeyi cyane. Muri obe ibintu twumva muri amamashini bakayica, amaroji abantu bakamara igihe amahera atari ko arinjira. Biraje kumva atana abantu bakire nk'imyaka nka 50 yo gufunga.
abantu bakamera amezi muri obera ata kintu kiko kirinjira, muga abantu bariko batembera turababona. Izo nizo mezi dukeneye. Abo bantu baze batanga, simuze ngo baze bafate kuko nivyo ukunda, ariko bafate nk'ababiri cyangwa batatu bakarorero, muntu mwabuce nk'imyaka 100 basi ati aha ntibyoroshe. Abantu bose bakene, igihugu gikene, igihugu muri leta bavuga bati reka turondere demezi y'igihugu coduga, muga abandi bati reka turongere ingene igihugu tugipiya. Devise ribonetse agacaza kubaka ihinguriro hanze, idevise ribonetse abantu bagaca baza kubaka ihinguriro hanze. Wowe ushaka iki? Kandi nawe uzi ko mu gihugu iryo devise ari gufasha kugira ngo ugende uzane wubake mu gihugu. Hariho ibintu ngarutse ko bimwe wumva ko wokwemera nta ngorane. Nk'umuntu agenda akavuga ati jewe ndaronsa amadevise ndanayafise, akavuga ati ndayafise, agaca agenda akazana ivyuma akiyubakira inzu hano cyagakora ibikorwa hano, nta ngorane. Je novuga nti uyo bona mubabarira, kuko uyo aba yazanye yemvesishije mu by'igihugu gikeneye, nta ngorane. Kuko naho bari kuza kuyatora muri BRB, n'ubundi wari kugenda ukagura ibyo vyuma ukaza ugakora igikorwa cyawe mu gihugu, aho nta ngorane. Mugabo ahaza kuba ikibazo ni muri planification y'igihugu, planification. Kuko muri finance batamenye amahera ariko arayerera mu gihugu, amadevise hari ukunangana muri BRB kugira ngo babimenye, bica bigora muri planification ingene ibintu bikogwa. Magomba barakora amakosa bo, ariko umuntu yobabariye gatoyi kagenda babwira buhoro ati zana ni mube confiant muzane sawa, mushayo madevise muri banke muri BRB kugira ngo igihugu nacyo kimere ngiye gikore. Mugabo we ntushobora kugira ngo igihugu gikire planification kuri wewe, kubera ko ufise amadevise ntushaka kuyatanga muri nuza muri BRB kugira ngo nabo bayakoreshe, ugashaka yuko leta ikora imigambi guhereyeko, nkuko umengo ntuzopfa. Yeko ndavuga nkaze murambabarira abo bantu banka gukoresha, nukuri igihugu kigakora uko gishoboye kugira ngo amahera vyibure aboneke, igihugu gishoboye gukora ya migambi. Hombe bakoze igire gute? Nawe ugaca wiga ingene la facturation uyevita. Byari bikwiye ko ucuyevita uvaho kagenda handi ushaka none